TV. Bera jene na ko ndamubazanira no munsi tutegerezwa kumubona nkabereka yeza yuko atariwe. Arabantu ari umuntu atari abantu babiri ari umuntu umwe. Gute Cyose maso akayobe no kuvuga turaboneza ko papa tatembere tunashaka no umuntu bera dusa bashaka kumubona mu maso muyandi nawe mwibone gushika aho comment ya mbere tanga avuga bera ni ya nyuma ushaka kuyanyuma bibaze abakunzi ba STV amakenga habibaze ngo twarababeshe janje nabibonye kuriya mugabo rero inyuma haraba nasanze kweri koko musa no kuri katarabe ko ashobora kuba ari bera unsi mina ni bera. Okay, icambere nari nkumbuye abafana ba STV bakunda nyene STV ija kabiri nari nkumbuye abafana bankunda n'abanyanka n'abakwanka bose cyane bose yega n'abafana bose baragukurikirana n'ubundi abakunzi ba STV jemba hari ibintu mwabo ko ntaco bakunzi ba STV nubwo biruko nari ndabakumbuye cyane ndabaramukije gose mwumve ko nari ndabakumbuye cyane gose ibintu bibiri warukumbiriye STV n'ibya nta bibi ndakwisavye oya bibiri navuze bibiri bibiri n'umutwe mbona iPhone bimwe kamera mari ubona gute kuri adarere mbwira mpindukire no iki uyu mudada Jenny murasa photocopy je ndakwereka iyo big surprise era bakuruhome gutya uko nyene kanda muzana ndakubwira rya ruhindukira alem ngo hano kunze ba STV ndazi ko ari abariko baratangara avuga ati mbega kuri STV basigaye bagira uburozi bwo gufatanya abantu babiri je ngibi hindukira inyuma hindukira 1 2 3 hindukira buke iraba namaze kumubona cyose dusa namaze kumubona vyaye nje baradusiga bashye bakunzi ba STV ngo hagarare ngaha shadanerewe nawe nambuge ibintu ugibintu cameraman bafatirire neza uriko urababona cyangwa yareme naraza ale muni kubera none bera witwa Bella ubwo wavuga ko dusa ntabwo mbibona Mwana ko musakwe. Umvize ndakubwiye ikintu kimwe Daniel. Urabizi je ndankumuntu antesha umwanya. Ayo wambwiye ngo mpaguruke ngo mpindukire subire shawe nawe wapi. Nega abakunzi ba STV. Ndakubaza dati. Wambwiye ije muri saro. Ngo ndawe umuntu dusa. None no ko musakwe nijwe abakunzi ba STV mbanza mumvirize. Abakunzi ba STV babaza twagize maji blagata. Mbirize ndakubwiye ikintu kimwe. Abakunzi ba STV oya reka nabanza haguruka cameraman nabanza haguruke haguruka uhindukira inyuma oya reka uhindukira inyuma mubona kweri imitahi zo diaspora basivuga zo diaspora tubimenye ni naronka umugabo nzobibwira abakunzi banje ba STV ntegeza kubibabwira ariko reka kunteranya no ngo usanga usanga yo umuntu akurondera aba diaspora dukwikana ni benshi nubundi sa naho ngaya gute basi naho wandi mugufi gute kweli none oya ibintu byo gutukana nibijemo abakunzi ba STV ni sugutukana ni mureha cimbona muya murariye cameraman urabibona Nzanyemo ko no kwita kubize swata umuntu mugufi icambere deja jendi inzobe vraiment ndi inzobe n'ukuri kandi sha nubwo agafise sho kimwe na jewe kayobe kariko ikindi nacu je mfata kubatsi ndanwanzanye ngaha unzenye ngo turasa mukobwa gana nkuko aha narenganaga wirenganira none oya vraiment je kuri cameraman ni basa vraiment no kuri mugabo yituma umbwira ashaka kaye aka make up ukasa neza ariko vraiment uko biri kose sha naho nabandi mugufi gutone musa none umutwe bakunzi baye umutwe oya
sasa bakunze ba STV none je ibintu barakoze ntunguwe nka mwebwe ntunguwe nka mwebwe oya reka ndakubwire Daniel ego je rana ndakubwire ukuvuga ngo ivyimitwe je fise umutwe munini ndabize reka gutwenga reka je ndabivuga uko biri kandi uyu ni mugufi vraiment ikindi naco ndi inzobe ikindi na bakunzi ba STV mwanyibagiye ingene meze akanya kweli je bavuze ngo murasa kandi vraiment je ngiye kubiraba neza nega kwa fenjo kimwe rega n'indoto zirabaho indoto zirabaho vraiment uko biri kose mbe ni Alem uri mugufi vraiment ni dusa afise umutwe munini je bavuze je turasa umutwe umwe ngo akunze basi mu afise umutwe munini yinya ngundi nawe ngo ndakubazita je mbwiye ngo turasa ntavyo mbona onye akayebe karongirika imbere usigaye wisiga amavuta yaye gape reka urazi ndakubwire iyo umuntu avunitse amenya gutambukira ku mabeki yaravyibushe mushapera akwisavye iki yatumenye ngo ni yande basi iki yatumenye ngo ni yande ndarika yitanga mu mwanya nubuntu bw'Imana yaranankatiye ambwira mu kuje ukuntu ndabibona vyirama no kuri gusa rero nabwo nako ndivugisha ko ndabona ukuntu ari ahantu nyene ari uduparti tumwe mbona umengo nyene umengo turasa ibintu gusa gato umva ukabona nyene ukubise kwa abagenzi turago Daniel fise ubu naguze mandarena zina ariko ndashaka kumazi ibiri umurabeko abana nabonye ndabona ko bashaka kuba abagenzi reka rero twibera abagenzi STV every story matters. Ibibaye na my people, it's another day, it's another blessing kubana namwe bakunzi ba STV. Ni done for real kuri MIC za STV. So, no munsi murabona yuko ndi kumwe na Aleme, mwe mwabonye muri content ya Yane na Nine na Mamika n'abandi bose. So, uno munsi turi kumwe ngaha kugira duhinyuza abantu baravye. Shimira n'abantu bandika ama commentaire yuko iyi content bazoyimara maka yose hezi. Abana baguma batwandikira batwankoraje ibintu nk'ivyo. Muri abantu bacu kabisa. Hanyuma no munsi twaje guhinyuza yuko Bella canke Aleme atari umuntu umwe ari abantu babiri bavuga yuko bari umuntu umwe ariko no munsi turaje kubihinyuza. Mbwa kandi amanzi mureke abanza baramuzi. Aleme gute namunsi abakunzi bose. Jeni sawa ntamanda aramukije bakunze baramukije aho muhereye hose. Akavakansi kameze gute? Akavakansi nibo turashima. Gusa bivanye no ku mufuko. Ego. Oya naje nare mu Buganda ntacu hari ibintu abavyeyi batekerera canke iki. Bivanye? Yes bakunzi ba STV. Yes ni Bella na mu telefone arambwira yuko ngo bari mu isoko mugabo rero sasa nambwira ko dufite ne gahunda. Mbwa sasa nasuba ku mu telefone ntazi na kimwe nazi yo ngenda bahuze na Aleme ntazi yuko hari umuntu bashaka gusa canke benshi bavuze yuko bashaka gusa nta na kimwe azi kuri ivyo bintu sasa nongera amagara siko benshi bavuze ngo musa na Bella Cyane nashaka no umuntu Bella dusa bashaka kumubona mu maso muyandi nawe mwibone gushika aho comment ya mbere tanga bavuga Bella ni yanyuma ushaka kuyanyuma bibaze rero sasa no munsi ifo yuko ndamukwereka abakunzi ba STV amakenga habibaze ngo twara babeshe Jeanje nabibonye kuriya mugabo rero subiye inyuma haraba nasanze kweri koko muso nokuri gute cyose maso akayobe no kuvuga turaboneza ko papa tatembere neza gatamuvye mwesha ko yatembere kwa sasa bakunzi ba STV tudatevye reka ndamu telefone kandi ndamubaza anashobora kuba ari STV sinzi ko batwitaba STV Bella jene nabemeye ko ndamubazanira no munsi tutegerezwa kumubona nkabereka yeza yuko atari we
ari abantu ari umuntu atari abantu babiri ari umuntu umwe. None umukobwa cameraman ari hehe? Hapi. Yaje ndamurondera mpaka. Juno munsi ni hayangiro yo kubereka yuko biranaliye matari umuntu umwe. Allô? Ni gute be? Sawa meze neza kandi urayibuka. Oya na kimwe camuhira ikintu ndakubwiye ikintu tuvugana na kimwe. Ubunyene. Kiri gutiba cyane ingo. Sawa. Ese bakunze Best TV mwumvise yuko Bella ashoboye kutwemera yuko agira azi. Rero sasa umwanya araza kuba dushikiriye je vraiment ndabereke yuko ari umuntu umwe mamba ari abantu babiri atari umuntu umwe bambwiye ngo nta namwe muzinani umva nta na hamwe nta no witwa Bella je tugeze twigana bakunze Best TV nta numwe yitwa Bella mugeze mwigana oya kesirimba naribagiye ntaho tugeze twigana pe. Je Bella sinamubwiye yuko ashobora kuba ndamuzaniye umuntu wabagize. Numva ahaza atazi ko baje ukubona singene kumuteguza niki singene yuko ushobora kubanya n'amakamera ko yakije niyo nyitaba sobre singene buja wayimenyereye to pole abagenzi mwasuye kubonana iki niki abagenzi sinka bose arabona sanze bamwe barimutse ahantu hatandukanye abandi dusanze bakiraho nyene bivanye ndabona ry'amaguru mengo umena ya Bella renda murabe urazi ikintu kimwe injira mu nzu ndamugiriye surprise kunzi Best TV katarabe ko ashobora kuba ari Bella kunzi ni Bella Bella gute sawa meze neza ni bonbon misi myinshi iyi mikino wari wikumbuye Bella kweli Nahinda bikumbuye none wewe. Oya reka mbanze nicare. Nza wicare wenda mvura rusha. Yasha ututunuvuye gusuma twoto turabe ututunuvuye gusuma. Rero nawe nusakumvuye gusuma tumandere. Isoko? Bella siga office. Wabaye mama wa watoto kweli. Ndakwisabye. Nebera ko avyibusha kunze Steve. Pawe yarabye. Nate turaza gushiriho vraiment. Turakomeye. Ndakomeye. Ndamukiza abakunzi ba STV n'abakunzi wawe. Sha ndazi ko ufise nabenshi. Bakunzi ba STV ndabara oya mugabo da none ndakubaze. None nk'ibi bintu je twabivuganye kweli. Oya nakimwe reka dukora akaganiro. Ese bisa. Ubu nyene waciye watsa n'amakamera. Umve navuze ati Bella reka natse kamera. Ariko ntaco bakunzi ba STV nubwo biruko nari ndabakumbuye cyane ndabaramukije gose. Mwumve ko nari ndabakumbuye cyane gose. Cyane gose. Ibintu bibiri warukumbiriye Steve n'ibya. Nta bibi ndakwisabye. Oya bibiri navuze bibiri. Bibiri. Okay, icambere nari nkumbuye abafana ba STV bakunda nyene STV ica kabiri nari nkumbuye abafana bankunda n'abanyanka n'abakwanka bose cyane bose yega n'abafana bako kose baragukurikirana n'ubundi bakunze STV jema hari ibintu mwabonye akarebe karongirika imbere usigaye wisiga amavuta yaye gabe reka urazinda kubwire iyo umuntu avunitse amenya gutambukira ku mabeki yaravyibushe mushapera akwisavye iki yatumengo ni yande basi iki yatumengo ni yande ndarika yitanga umuntu mwanya nubuntu bw'Imana yaranankatiye ambwiye ngo wape yarasuzuguye cyanavuze ati basi ni sawa nta kundi danere none n'umuntu uraje cyane n'intuzeye ni bya Christian reka tuvyihorera oya ryo gesigara
Ujabo wawe. Je bimwe birenze ahubwo nasanze andutirana Agurutira n'umugabo. ya nta mugabo ngero urabitse Wowe yaravyo nomeye kuko abakunzi ba Steve oya reka nabanza haguruka cameraman nabanza haguruke haguruka uhindukira inyuma yareka uhindukira inyuma we mubona kweri imitahi mu diaspora basivuga mu diaspora tubimenye ni naronka umugabo nzobibwira abakunzi banje ba STV ntegeza kubibabwira ariko reka kunteranya no ngo usanga usanga yo umuntu akurondera aba diaspora dukwikana ni benshi nubundi nta numwe single none nubitse narabanjije ndatekana ubu ni amahoro ibintu nk'ibyo ndabona iyi mitahe si ya mama kweri mama wenyene ivanzemo n'indi bintu kwisavye dani kayobe ni ebanje nataje ndamubero sinumvira ndagukumbura avuga ati reka ndamuhamagaye tuze nyene tugira akantu nyene kameze neza turamutse abakunzi ba STV ego nukuri nari ndabakumbuye ariko nubwo si vyiza mugabo yituma umbwira ushaka aka make up ukasa neza ari nkeneza uranshisha ya usa neza vraiment je mbona ari sawa uvuye no kwisoko ibane hataye ukunzi ba STV rero sasa je kinaguhamagariye hariho content iraho je vraiment no kuri riko ndakurikana muri no miss icyakubera nk'igihe iwanyu rero sasa hari umukobwa twigeze gukoresha wowe burya wowe nta mukobwa muvukana wowe na wewe oya ntabwo muvukana nta muntu wo mu muryango wanyu nta muntu ashobora kuba yitwa Aleme wo mu muryango wanyu mana yanje wapi kweri jewe urabizi ubwa mbere na mbere ndivukana ica kabiri sa uko bimera kose nta watembereye nta nibaza ko mama atatembereye nari kubimenya ariko ndi jenyene no niryo zina uvuze gute Aleme wapi kweri ni rya mbere ndaryumvise unzi wa Steve banabagira baducanga uko ari babiri nego je ndagufitiye surprise none jewe surprise yahe katane warazi umuntu iyo bakoretse umuntu musa ntibora biguryohera dusa abaho photocopy oya umbe ngo nijwi abakunzi ba Steve bavuze ati uwo muntu nijwi ni umva umengo ni bagize papier code umva umengo bara Imana yaremye uyu imuremana muri iryo vunye nishifata undi muntu ndasavye mubimbwire neza canke nimba ari hafi warazire tudatinze urashobora kuba uraravye inyuma gatonye wewe ingo wewe uhagarare urabe ku ruhome je ndakwereka iyo big surprise iraba ku ruhome gutya uko nyene kanda muzana ndakubwira irya ruhindukira Alem ngo hano cyabakunze ba STV kweri ndabereka no munsi yuko ndabe cino umutwe mbona iPhone imwe kamera mari ubona gute kweri adarere mbwira mpindukire no iki uyu mudada je ni murasa photocopy kunze ba STV ndazi ko ari abariko baratangara avuga ati mbega kuri STV basigaye bagira uburozi bwo gufatanya abantu babiri je ngibi hindukira inyuma hindukira 1 2 3 hindukira buke iraba namaze kumubona je si dusa namaze kumubona vyaye nje baradusiga bashi abakunzi ba STV ngo hagarare ngaha shadanerewe nawe nambuge ibintu ujye ibintu cameraman bafatirire neza uriko urababona canke Areme naraza Aleme ni kubera none Bella witwa Bella ubwo wavuga ko dusa ntabwo nkubona Mwana ko musakwe. Umvize ndakubwiye ikintu kimwe Dane. Urabizi je ndanka umuntu antesha umwanya. Ayo wambwiye ngo mpaguruke ngo mpindukire subire shawe nawe wapi. Nega abakunzi ba STV. Nze ndakobaza daji. Wambwiye ije muri saro.
ngo ndaba umuntu dusa none hano ko musakwe nijwi bakunze ba Steve mbanza mumvirize abakunze ba Steve babaza twagize maji bragata Mbirizo nakubwiye ikintu kimwe sa naho naho ngaya gute basi naho no wandi mugufi gute kweli none oya ibintu byo gutukana ntibijemo abakunze ba Steve ya ni sugutukana ni mureha cimbona muya murariye cameraman urabibona bisanzanyemo ko no kwita kubise swata umuntu mugufi ijambere deja jendi inzobe vraiment ndi inzobe n'ukuri kandi sha nubwo agafise stroke kimwe na jewe kayobe kariko ikindi nacu jewe mfata kubatsi ndanwanzanye ngaha unzenye ngo turasa mukobwa gana nkuko aha narenganaga wirenganira none oya vraiment je kuri kamera mpamara ni basa vraiment no kuri ariko vraiment uko biri kose sha naho no bandi mugufi gutone musa none umutwe bakunzi bayi umutwe oya sasa bakunzi ba Steve none je ibintu barako je ntunguwe nkamwebwe oya reka ndakubwire Daniel ego je rana ndakubwire ukuvuga ngo ivy'imitwe je fise umutwe munini ndabize reka gutwenga reka je ndabivuga uko biri kandi uyu ni mugufi vraiment ikindi naco ndi inzobe ikindi bakunzi ba Steve mwanyibagiye ingene meze akanya kweli je bavuze ngo murasa kandi vraiment je ngiye kubiraba neza nega kwa finjo kimwe rega n'indoto zirabaho indoto zirabaho vraiment uko biri kose mbe ni Alem uri mugufi vraiment ni dusa ashira ufise umutwe munini je bavuze je turasa umutwe umwe ngo bakunze basi mu wafise umutwe munini yinya ngundi nawe ngo ndakubazita je mbwiye ngo turasa ntavyo mbona Hera ndakubwira reka tureke ibi bintu byo kuvuma duterana amajambo jewe sinaje guterana amajambo ngaha nimba ari yareme nimba atari yareme sinzi ni mu mbyico mwamamagariye canke nimba aba bakunzi ba Steve bavuga yuko areme ari bera ubu nibaza ko babibonye hama nkashobora kwigira je nkeneye kugenda vraiment murazi oya ndabizi yo kurushe oya n'ubwambe ntavyo wigeze unambwira kandi ogeso yawe ni yakera none shaho cindabona vraiment abakunzi ba Steve batubone neza kuri nukuri oya ni mundabira abano bantu bakunze ba Steve kwe umufise umutwe munini yangu ubundi nawe ni mugufi wenga ari muri hakwe ani umva nyina oya frema oya ntituri happy waze kuri oya none mbwa mwese musaga akwafire kamwe reka ndakubwira indoto zirabaho uriga mbega yego niyo mpamvu dusa mushamusa ku mutwe ariko ni bon ariko jewe nkeneye kugenda vyiza guhura nawe yareme sukutukana jewe niko nimereye nace dikometse uyitwa Bella uyitwa Lem nene nega mashano no kuba Bella wigahe niga mu Kibenga wewe sinaho niga muri Uganda okay kumengo nari numvise Daniel mengo hari ikiganiro nari numvise kiho kiracako content ye ni content ijyanye birashobora kuba warababacu nyene nariko ibintu nk'ivyo wonye twese birakunda gushika twese twarabiciyemwo ariko nawe nyene wihangane usa gato umva ukabona nyene ukubise kwingohe usubiye kanura ndakubwira dukundara ibiganiro vyiwe ego harabaje matoye kumuti ko turaraba bavuga ati turasa naje nkabona ngo turasa so live mbona tabirense none Daniel reka ndamubaza ikintu kimwe wari wabibonye bijya biganiro ego narabikurikiranye vraiment bamaze kumbwira ko dusa naco bikurikirana okay usanga araba commentaire ibintu nk'ibyo gusa ni vyiza guhura na wewe nubwo twatanguye vraiment byatanguye ukuntu ni sawa abakobwa nuko nyene mwamutangura ubugenzi bwawe
Cyane atari. Umuntu ati ndakubwira ikintu kimwe iyo umuntu mugoma mu babagenzi uzosanga mutangura kwankana Cyangwa mu bintu by'imihari. Kugira mwumvirizanye ko atawe urusha uwundi. Hama gace bigaruka bimeze. oya gusa urazi jewe uranareme ndashobora kuba narabiciyemo ivyo bintu ariko uno munsi numva amengo ndamahoro ariko sico kimwe na wewe uri kubicamo uno munsi rero mugabo jewe ndashobora kugufasha kubera ko nabibonye ndashobora kugufasha ivyo bintu kumuha amakonseye. ego iconyene vraiment nta n'ikindi kintu kubera ko ndazi urukundo ni ingwara y'umutima urukundo ni ingwara y'umutima kandi ndazi abakobwa ingene tumeze dufise ibisantima vyinshi rero niyo mpamvu urumva birakunanira kuyikontrola iyo ufise urukundo Birakunanira kwikontrola mugabo rero nkamwe yonyemerera ukibera abagenzi naco byo bintwaye vraiment no kubundi je nabahujije aguhemukira ukavuga ati mana uyu n'umugenzi nene nka nene ni Yuda. oya urazi ndakubwira ikintu kimwe urazi Daniel ndakubwira iyo uyihuye n'umuntu ameze nk'uko basi birakwigisha kumenya uko abantu bameze uyu munsi urashobora kumenya ati uyu muntu n'umugenzi cyangwa se umugenzi ivyo birashobora kubikwereka rero ntuze wizere naje ubwanje ndiko ndagusaba uko ntuzunyizere 100% ariko jewe sindi wawe ninzokubwira ngo nje nopfuma ndakubabaza mu kukubwiza ukuri hako nokubesha ndiko ngo kugira uryoherwe ego yes bakunze ba Steve je uko duhuye na Bera umuntu aguma yiga nyine utuntu nyine twinshi ivyo yaciyemo turamumvizo no mugina dusagute kwanza cyo mva dusagute mu maso ana je nkishika ino mu Burundi nageze gucarya hajya kinanira sa hajya ku 5 kinanira 2 mbona ndiko ndagenda abantu bangana uko barigeze kumbwira hari umvuga dusa twiga yitwa Bera abantu baramamagara ngo Bera nanje nkandikira imwe nk'abantu none je ibintu nibiki yego nkandike nk'abaraba mugabo mbone turi nkuko ntabwo dusa usanga nyine tubwo abantu nitwe tubibona webwe ntimushobora kubibona kubera tubwo abantu nitwe tuba turiko turababona n'ubundi nyine nushaka kubibona reka nanje reka sindiko ndabibona ariko uko abantu babibona abakunzi ba STV bose carimwe bose ngo turiko turababesha ngo ni Bera yihinduye naka ibiki n'ibiki okay bakunzi ba STV Bera nguyo original Bera mutoya nguyu sinzi hariho Bera original na Bera pirate nuko nyine twobo akabanza Alem original na Alem pirate bakunzi ba STV ni atari abantu bashobora kuba abagenzi kako chato mbe nako ndihuta gutaha ariko nyene washaka gusadana je nashitse wanyu no muhiri wacu urazi ko tuhaze twakunze imana vraiment no kuyijenga vraiment no kuri bakunzi ba STV ndabakunda cyane murakoze gose nari ndabakumbuye rero je nkene munze bana mwana turakuze imana vraiment no kuri ufungure tumushimana mane ari oui naimvuye gusoma urajya mandere ndazirya shabe vraiment no kuri mana yanje no kuri catoka imana yico ndagenda guha vraiment abantu have genze turago Daniel mfise ubu naguze mandere na zina ariko ndashaka kumazi ibi umurabeko abantu nabonye ndabona ko bashaka kuba abagenzi reka rero twibera abagenzi kunze ba STV ni hataye no bugesera nukuri ibindi biraza kubera behind camera biraza kubera aza gushe musezerere bakunzi ba STV turabashimiye gose kukuntu mwa no musi nzokurondera yanzokuro sha urabizi nibwa ubu namaze kukumenyera ntuzomwe ngo basha ko ndabokeneye iki nzoba niteguye uzoze witeguye urabona bien sezera bakunzi ba STV bakunzi ba STV mwakoze kudukurikirana sima no kuba warose umugenzi mushasha ndavyishimiye ivyo vyose okay bakunzi ba STV ndabashimiye cyane kwa rukubya ibindi byo guhuza Bera na Alem tukabereka yuko ari abantu babiri atari umuntu umwe kweri abantu byose bamanutse muri commentaire bavuga iki nibiki wapi rezosubira mu kindi kiganiro peace.
STV, every story matters.